ashafasha dukure Nyarenga n'ibyo ribiko reba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Igiterwa c'ipampa ni ngirakamaro haba ku baririma ndetse no ku gihugu. Kiri mu biterwa njabukamazi birimo hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ririnjiza amafaranga y'agaciro afasha leta mu irangurwa ry'imigambi iterambere ndetse akanafasha n'abarimyi mu kwikenura mu bitari bike mu miryango iwabo. Leta mvyeyi kandi inkozi naco itari kwirakora kugira ngo umwimbu w'ipampa ryiza wiyongere mu gihugu c'u Burundi. Naho ico gisata c'ipampa cagiye gisubira inyuma mu bijanye n'umwimbu, umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aratubwira ico leta iri kwirakora muri ico gisata kijejwe ipampa. Ni gisata cari kigeze kure cane, ariko mu bintu bibiri leta y'u Burundi yadusavye nuko ubwa mbere twora ibishoboka byose umwimbu gasubira kwiyongera ku ipampa kuko waragabanutse ku rugero runini cyane. Naha rero twariko turakora ishoboka byose kugira ngo tubaronse amatongo, tugira rero n'amahigwe. Hariho umugwi washizweho na nyakubahwa umushikiranganje wa mbere. Uwo mugwi urimo abantu batandukanye, bariko rero bari ku kivi, baramaze gutororokanya amatongo ashobora kurimirwamo ico giterwa c'ipampa. Hanyuma nibaheza kuyatorokanya neza, twebwe mu bushikiranganje duca tugenda tukaraba yuko atamatati cangwe koko atangorane ziri muri abo matongo kugira ngo duce tuyashikiriza ikigo Kojerko kugira ngo kigwirizemwo umwimbu w'ipampa. Amatongo menshi ico giterwa carimamo ku bwinshi, usanga ubuya harimo amazu barayatanze kugira ngo hubakwe amazu, gutyo umwimbu uragabanuka. Ntibabona neza kazoza k'ipampa kubera ihinguriro ryariho ariko rikabira umwimbu, bakaguma bazana ipampa rivuye hanze. Biro ntabwo byatera intege abenegihugu kugira ngo bijukire ico giterwa. Hanyuma nakijya kigo Kojerko aho gutera kije imbere cateye gisubira inyuma, ku buryo mbere naho uburyo bugenda bugabanuka, bakabura ingene baronka amahera. Nk'ubu bari bafise igihengeri, barafise igihengeri c'imiliyaridi zirenga 4 z'amarundi. Igikorwa rero kigeze kure cane, ngira ngo mu minsi iza bagiye kuduha icegeranyo c'ivyo bagezeko. Hazobe hasigaye rero twicarana n'umugwizatunga ujya muri Afritextile kugira ngo turabe ingene dushiraho ihinguriro rimwe ryiyaguye ririmo leta y'u Burundi hamwe n'uwo mugwizatunga, gutyo tumuronse novuga ubushobozi kugira ngo akore impuzu nziza cane kandi impuzu nyinshi. Abarimyi basanzwe barima ico giterwa c'ipampa baratubwira akamaro ipampa ribamariye
bakanashima n'ivyo leta iriko irakora. Ipamba twarashimye kuririma kubera ko ifitiye akamaro abaririma rikagira akamaro n'igihugu. Ipamba kenshi iyo turirimye hageze isarura tuza kuronka amafaranga tuyakeneye na cyane cyane mu kiringo cy'uko abana b'ishure baba bariko barasubira baja ku mashure. Biradufasha kugura amakaye, bikadufasha kugura maniforme, hama bikadufasha no kubaronsa agatike ko kugera kuri ayo mashuri no kubarihira amashuri. Turamutse dushoye wa munwa uraronka ibyo ufungura, kuko dushoye ipamba tuca tugenda tukagura ibyo biharage, tukagura ibyo bigori, tukagura ayo madudu, hanyuma tukagura n'agaceri, hanyuma umufuko nawe uraronka amahera. Niyo yandi nakubwira iyo tuyasagure muri uyo mufuko acagenda gukorera umugambi wo kwigisha abo bana. Igiterwa cy'ipamba kirafise akamaro, turarigurisha tukaronka impuzu, tukigisha abana, tukagura amakaye, tukagura n'ikivi tworimira abana, kuko jewe umupasoni naraguze iparasera ivuye mu giterwa cy'ipamba, ndagura ihene zivuye mu giterwa cy'ipamba. Abana ubu barafungura neza, abana ntibicwa n'inzara, ubu ngubu abana baramerewe neza cyane kubera igiterwa cy'ipamba. Kuri ipamba rifite akamaro, ipamba ndarishoye ndasomesha umwana nkanka n'udufaranga ngura akabuto tufasha byo mu nzu, irangura amakaye abana nkabasomesha kanteza imbere, ikanyine nkanka n'ivyo bivuye mu mwimbo w'ipamba. N'umukenyezi wese ndamwambika impuzu n'abana nkabambika, nkagura agatungwa gatonyi, hanyuma nkagura n'uduharage abana bafungura nkamererwa neza. Inshoye ndose agafaranga ndakifashisha muhira, ngaheza nkagura udukaye tw'abana n'agahuzu nambara, hanyuma bishobotse nyene yani nk'udufaranga ngaca ngura n'agatungwa ntunga kavuye mu iryo pampa. Pampa rero twebwe ukuntu tubona ritugirira akamaro nubwo buryo rero. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu w'iryo pampa, abarimyi bashimye gukorera amakoperative. Guhera mu mwaka uheze twaratunganyije iby'amakoperative, no kuvuga amashirahamwe y'abarimyi b'ipamba yahinduwe amakoperative. Aha rero muri Rujembo hasanzwe hari amakoperative 3. Ubu tukorera amakoperative twagiye mu mugambi w'abandi, aho tugira ikivi rusange. Nk'uyu murima ni umurima wa koperative, urumva ikivi rusange kimaze kubaho, turahahurira tukagira umunsi yo gusoroma. Icyo gihe tuca duhanahana ibyiyumviro, tukungurana ibyiyumviro, hanyuma hageze igihe cyo gushora y'amahera tukaca tuyashira mu kigega, akazoca afasha abanywanyi ba koperative igihe bikenewe. Turarima icyo giterwa cy'ipamba, tukagenda muri koperative tukaka udufaranga tukabagaza igiterwa cy'ipamba. Baduhaye imbuto shasha kandi imeze neza, itanga umwimbu kandi turiko turayisarura. Duhaye agafumbire tworonka umwimbu ushimishije kugira ngo dufungurire abana neza, hanyuma n'umufuko nawe uvyimbe tuze kwigisha abana aje ku mashuri. Igiterwa cy'ipamba benshi imbere mu minsi yahera baragikengera kuko ntibari bazi inyungu yacu. Mugaho tugiriye mu mashirahamwe bwa mbere hataraba amakoperative, twaragiye tubona akarusho kari mu ipamba. Niyo mpamvu rero ubu turirima, abari mu makoperative abamaze gushika kw'icyo kivi mu by'ukuri turamaze kubona kunguko. Kuvuga uyu mwaka turabye ukuntu n'imyaka yagiye irahera, ikirere cyaratuhemukiye cyane kuko ipamba igirwa n'imvura. Imvura itaguye ipamba ntiriboneka. Uyu mwaka rero umwimbu si cyane, ariko tuzocamo ngira ngo n'ubu murabona ko ahahagaze rihari. Yego, no kuvuga uyu mwaka aha mu Rujembo turi amakoperative kubera ko afise umwete cyane, Kojereko bafatikanyije n'ikigo izabo kigize ubushakashatsi bw'imbuto, baratuzaniye imbuto nshasha. Iyi ni imbuto nshasha turiko turagwiza kugira ngo izoshobore gukora mu gihugu cyose. Hanyuma rero turiko turaraba ipamba twahora turima mbere n'iryo turima niringiri, turabona ko hariho akarusho.
ku buryo twanasabye ko iyi mbuto boyigarukana kubera ko iki kirere uyu mwaka cyagenze nabi turabe mu mwaka uza n'ikirere cyagenda neza tuzoshire kuronka umwimbu uhagije nyamwigenda ko nta cyashikako nicyo gituma ndabatera kamo ko byo kuba nyamwigenda ko bobiheba bakaza tukaja hamwe tugakomeza amakoperative mu guteza imbere iki giterwa cy'ipamba. Abarimyi barashima leta y'u Burundi yo yafashe ingingo yo kwagura amatongo yo kurimamwo igiterwa c'ipampa. Nakuvuga icyo kiyumve cyo kwagura indimo ndacakira 100% kubera ko iyo waguye indimo n'umwimbu uriyongera. Nk'ubu turashima cyane kuntu leta na cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafashe mu minwe na cyane igiterwa c'ipamba mu kuturonsa mu kugenda baraturonsa ahantu amatongo ya leta ku buryo uyu mwaka dushobora yaremamo ipamba tukava ku biharuro by'ibitigirikana by'amahegitari tugashika ku mahegitari hafi 4,000 urumva ko mu mwaka ukurikira hazoba hari akarusho gakomeye cyane. Je nk'umurimyi ku ciyumviro ca leta cyo kongera amatongo je ndagishigikira 100% kuko mu minsi iheze indimo zari nkenya kuko nta n'hegitari 2,000 barima, ariko ubu uyi leta yagifashe mu minwe tutangura tugashimira na leta y'u Burundi ku icyo ciyumviro yazanye kizotuma tudasubira kwambara impuzu zivuye hanze ku buryo two kwambara iziri ngaha natwe twikoreye tutamburiwe abandi tukazitangurana ubushasha dutera gateka cyane kuko n'igihugu kigira ishusho nziza erega riragwira hama n'ibindi bihugu bikadushorera. Mu by'ukuri tuvyakira neza cyane guko murabona yuko ubu ipampa riko ratera imbere mu by'ukuri twavuze yuko kuva abazungu bagiye abadufata mu mugongo yace risubira inyuma mugabo ubu kuva leta ayidufatiye mu mugongo ikadufasha gufata mu mugongo ubu biriko biraza nikimenya ubu leta ibicishije kuri Kojeriko ikaturondera amatongo nkunga ahantu turi aha twahawe na Izabu ukuvuga leta yaciye kuri Kojeriko bacaturonkera aha Izabu hafi hegitari 100 murumva ngaho biriko biraza hanyuma ikindi gira kabiri ubu igiciro bariko rakiduza nukuvuga ubu tugeze ku mafaranga 800 mugabo novuga nti mu myaka 10 igiciro c'ipampa yari amafaranga 300 400 gusa mugubu leta rakidugije tugeze ku mafaranga 800 murumva biriko biraza hanyuma n'ikindi kandi cyakozwe kandi leta yaravuze iti rero kugira ngo ipampa rimwe neza kwera amatongo yaze ni murondere ibiterwa vyojana n'ipampa ubu rero duteye ipampa aha cyadushiramwo n'ibiharagi umurongo w'ipampa umurongo w'ibiharagi umurongo w'ipampa umurongo w'ibiharagi umurimyi acayimbura ibiharagi akongera kimbura n'ipampa ikindi gikomeye rero kiyo kirakogwa n'icyayi leta ikadufasha nuko dushinga amakoperative no kuvuga abanyagihugu ubu leta ivuga iti kiraza yuko umunyagihugu arima yigenga ari nyamwigendako ubu rero amakoperative karashingwa nunga nyine mubona muri kano karere no kuvuga muri bloke cyangwa muri kino kibanza ubu tubafise amakoperative asha kuri 3 kandi tubabone yuko mu by'ukuri ariko aratera imbere cyane mbere mu minsi azokwemererwa ku rugero rw'igihugu mumva rero yuko leta rero ikadufasha cyane mu buryo butandukanye. Ndiko ndasarura umurima w'ipampa sanzwe ndumukunzi waje cyane kuririma ndi mu bambere natanguye kurisoroma kubera byamenye hakiri kare ko nateye mu bambere hama cyambona nta kamaro ko kurigumizeho ndindire abandi ko borinda kuza ndimo bicarimwe cyamikamo ko wandagiyegereza mu rugo. Turashima leta yacu leta mvyeyi leta nkozi ingene ishikara kwiyumvira ku barimyi ku bene gihugu kugira ngo abantu bashobore kwikenura mu buzima bwa misi yose na cyane cyane ko abakera nibo bakunda kuvuga ngo udakoze ntakwiye no kurya nico gutuma rero turashima cyane iyo ngingo yo kwagura uburimyi na cyane cyane bw'ipampa abantu benshi baranabusuzugura barabukengera kubera ni ibintu bisaba uburyo ingufu umwete mu gihe uri mu ipampa benshi bibaza ko nuko musanze ari no munsi ho kenshi barakunda komaza none ko iryo pampa ubona hari n'ibiro 10 uzokuramwo
rero benshi iri pampa barifata ibintu bisanzwe bibaza ko ari uguta umwanya mugabo si guta umwanya tubikora n'umutima ukunze rero turashimye leta kubw'iyo mugambi mwiza wo kwagura cyane rwose turiteguye natwe kubumvira. Ariko naho biri uko abarimyi barasaba leta ko yobongera amafaranga y'igiciro c'ipampa kuko akosha umusi kava mu ngasiro. Agafaranga twasabye n'ubu tuguma dutera kamo leta ko kongera uyu mwaka bazogura ku majana 8 mugabo twebwe icifuzo dufishe icifuzo abarimyi bafise nuko ipamba ryogera ku gihumbi kubera ko riragoye kurima ntimuribone rimeze uku dutangura kuritegura mu kwezi kwa 11 tukarishora mu kwezi kw'indwi umva amezi 9 10 umwaka wose uri kurategura ku gitegwa kimwe abandi babumbuye amaseza 2 3 nk'ibigori umuceri n'ibindi niyo mpamvu rero twosaba leta y'u Burundi barabe ukuntu by'ukuri boshira ku gihumbi hanyuma bashize ku gihumbi turizigiye ko nahariya mu bido bavuga ko ipamba barihevye bose birakuririma basanga rero umwimbu uriyongereye gusumba kuri igiciro cy'ipamba mu by'ukuri kiri hasi cyane ufashe nk'ikiro cy'ipamba gushika ipamba utiyanguye kuritera kugira ngo uzoshikire ikiro cy'ipamba kidepansa amahera menshi urabye igiciro cy'ipamba ukacuraba umutahe dukoresha n'inguvu mu by'ukuri igiciro cy'ipamba cyari gikwiye kongerezwa ubu kiri ku majana 8 ubu twari ko dusaba igihumbi urumva hamwe leta yo duha igihumbi nujya tararirima azoza ririme no kubido tuzoritera kugira ngo dushikire aka gafaranga ko mu kwezi k'umunani turonka imbere yuko abana baja kwishuri umurimyi arasabwa inguvu leta nayo tukayisaba ifumbire kuko urumva nkuba amatongo yagiye atituka uteye ahantu hamaze imyaka 70 hategwa cya gitegwa usanga niyo ririko riraduga uri hatisha isuka mugabo nubwo riduga si cyane ariko dusizemo ifumbire harimo akarusho mbare dusaba ifumbire kugira ngo tuongereze akanovera mu itongo turimira mu gitegwa cy'ipamba. Abajejwe intwaro basanzwe bari hafi y'abarimyi b'ipampa nabone bafise uruhara ntangere kugira ngo umwimbu w'ipampa wiyongere. Twebwe nk'intwaro turakorana cyane nabo bafundi b'indimo ba Kojeriko basanzwe bajeje iki gitegwa turabafasha cyane mu guhumiriza bene gihugu no kubahimiriza kugira ngo bashobore kurima neza ico gipampa na cyane bagakurikiza amabwiriza n'amategeko bahabwa n'aba bafundi b'indimo ba Kojeriko bajeje ico gitegwa c'ipampa. Akamu twabatera nuko ubwa mbere ico gitegwa ni gitegwa njabuka amazi gifitiye akamaro haba kumwe n'igihugu mbere no ku gihugu kuko dusanga kizana umwimbu kigasahiriza n'imiryango tubatera kamure kugira ngo bijukire ico gitegwa c'ipampa bagakurikiza nayo mabwiriza bahabwa n'abafundi babijeje mu gukurikiza amategeko babahereza kugira ngo baronke umwimbu kwiriye hama umwimbu mu muryango wongerekane bakaronka uburyo bubafasha kwitunganya ingo zabo bakaronka amahera rero umwene gihugu bagatera imbere gutyo umwene gihugu ateye imbere n'ikigega ca commune kirabombuka kuko hasanzwe hari n'amahera ishirahamwe Kojeriko risanzwe rishira mu kigega ca commune kugira ngo dukore ibikorwa by'iterambere. Ico twobatera kamo twabahimiriza ko mu gihe c'isarura bokora ibikorwa by'ukuri bagasarura ipampa ku mategeko kurisarura bisaba isuku bisaba ingene babitekera ntibapfa gusarura turasaba ko bakurikiza amategeko bakarisarura neza kugira ngo rizoronke umwimbu mwiza cyane bagakurikiza amategeko n'amabwirizwa bahabwa n'abo bafundi basanze bajeje kuko bari hafi yabo igihe cyose. Mu byo leta y'u Burundi iri kwirakora harimwo n'ubushakashatsi kuri ico gitegwa c'ipampa mu ntumbero yo kurondera imbuto nshasha itanga umwimbu mwinshi kandi mwiza. Mu bikorwa byacu vya misi yose mu bushakashatsi ibyo dukorana na Kojeriko dufashanya kuko iza bisanzwe ifise abahinga bakaruhariwe mu bushakashatsi ariko duca dukorana na Kojeriko kuko na Kojeriko nyene irabafise mugabo
baca kubera ubushakashatsi bukorwa mu bisanzwe na izabu baca baza tugafashanya ni ukuvuga yuko dufashanya mu kurobanura imbuto nziza y'ipampa yoba yimbuka muri aka karere kandi yoba irinda n'uruzuba tuvuge nuko yoba ari imbuto murazi ko ipampa turetse yuko rivamwo iri pampa nyene tubona ryera rirashobora kuvamwo harimwo imbuto harimwo intete zishobora kuduha imbuto kandi harimwo izo ntete zirashobora kuvamwo amavuta zikavamwo n'irya bita ituruto iribwa n'ibikoko ibitungo mu bwoko twari tumaranye iminsi harimwo iyo bita stamu 42 iyo ikaba isa nk'iyiriko irasaza ariko ubu turiko turagerageza ubwoko tubona bwoshimisha abarimye cyane ni ubwoko bita mugufi ni ubwoko bw'ipampa tumaze iminsi dukorera ko muri aka karere ubu rikaba rigeze ku rwego tubona dushobora kurisabira ONSS ikabwemeza tukazoca tubuha abarimyi ngaha ni ubwoko butaba burebure cyane usanga buriko ibyo novuga ibitumba byinshi hanyuma bukaba ari ubwoko tubona ko buzokwimbuka cyane muri aka karere ka Kumoso. Abarimyi b'ipampa baratera kamo bagenzi babo ko bokwijukira kuririma bivanye n'akamaro karyo. Abarimyi b'ipampa no batera akamo ntibabifata ibisanzwe kuko hari gihe umuntu yo kwibaza ko kurima ipampa ari gutakaza umwanya ariko si gutakaza umwanya kuko iyo umuntu akunda kuyibona iyo amaze kugurisha arabona akarusho kurya umwanya yafashe abirindugumba hama akaronka udufaranga atujya nezerewe. Twobahanura ko bojijukira bakaririma kubera ko benshi niyo uri kurababaza cankwe nifatiye nka jewe ipampa nararikuyemo inka nararikuyemo itongo nararikuyemo inzu ubu abana bashika nka batatu barahejeje amashure babiri nabo baguma bayamara kubera ipampa hanze kuri ipampa neza kino bahanura babiko barihombya bonyene kuko bariko barihombya kuko ivyo bintu vyankenerwa nkomakaye basha bayabura nk'utwo tufungurwa turonka ipampa tukunda kugurisha hageze gutera ibiharage by'imbuto turonka akabuto duharagi dutera muhiri wacu nk'uwo muntu yarakora ipampa neza ariko arihombya wenyene kukiza n'umuhanura yuko yoribungabunga kuri fisa akamaro umuntu adakorera ipampa jewe no mubwira nti ipampa rero ni ryiza urumva ukuntu ridufasha ugire ribagare neza hanyuma iryo pampa rimere neza hanyuma niho uzoronka umwimbo munini cyane. Umushikiranganji atera kamo abene igihugu kwijukira kurima ipampa kuko leta yahagurutse kugira ngo umwimbo w'ipampa wiyongere kandi n'abarimyi babukure mu cibo. Ndabatera rero kamo kugira ngo ubu basubire bagire ingufu bareme murumva ko leta yahagurutse iyo leta yahagurutse rero kuba ari ku neza y'abene igihugu no ku neza y'igihugu nyene ayo matongo agiye kuboneka niyaboneka tuzoraba n'ingene dushigikira kugira ngo ntihagire umwene gihugu yashoye ipampa dufate ngo areke guhembwa kandi ahembwe neza. Baca umugani mu Kirundi ngo akeza karigura kandi ngo ntawujya akatamugoye. Nico gituma abegwa nico gisata c'ipampa bose bosenyera ku mugozi umwe bakunga urunani mu gukora kuko ejo ni heza gutyo wa mufuko uzoronka amafaranga na wa munwa uzoshikirwa n'ivyo ufungura. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo riko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka
imirima n'ibidukikije. ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndi umwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.